Rosine, ushatse kunkorera ikintu nzohora nicuza ubuzima bwanje bwose, ariko Imana ntiyabikunda. Uyu munsi nanje ushire mu mutwe iki, ngiye kugukorera ikintu utazokwigira wibagira iminsi yose usigaje kuri iyi si. Imbere y'umwasi wabo baba baramweretse ko byose bikunda, baba baramweretse yuko urukundo rugihari, barakoreye akantu kadasanzwe cyane. Ati rero byose byatanguye gute, bigenda gute? Hano dutangura Rosine aje gutemberera wa mugenzi we Ketia nkuko bari basanzwe bazinanye. Rosine muri abo maso avuga ati ko mbona wahindutse, kutahora umeze uko, byagenze gute? Rosine ako kanya ageza kuvuga ayo majambo niko yabona abandi binjira. Abantu binjiye ni babandi yaha idiri yo kugira ngo wahukanye uyu mugore Ketia aje gutemberera n'umugabo wiwe Tony, bari bibaniye neza. Ibintu bitari bisanzwe, ibihe byari bibaye bibi kuri Rosine wacu. Rosine wacu atangura kugira ubwoba, Rosine wacu abura hahera, abura nahahereza, abona umuryango wamukoraniye. Ibintu byose byatanguye gute? Ngaho imbere gatoya muri video tugira turabe uko byagenze. Rosine yaje yitavye umutumiro, byagenze gute kwisangamwa bano bantu, kwisangamwa runo rugo. Reka nshimire wewe utibagira gukora like kuri video uko yabimeze kose, nawe ari rya mbere ushyitse kwa runo rubuga ugiye gukora subscribe kugira ngo tuze turabana natwe mu incamake mu bihe biriko biravugwa hano iwacu entertainment y'u Burundi. Ijoro ryo kuwa gatandatu seri nziza iriko iraca kuri Burundi Star TV, na twayihereje igice cya kane, ubu turiko turaba igice cya gatanu. Guys, reka dutangure. Nkuko ubona ko ari ibintu biba bidasanzwe. Hano umugore wa Tony aba yarakaye cyane, ariko aramubaza ibintu by'ijoro ryo kuwa gatandatu, amubwira ati je n'inshuti yanje twumvikanye yuko twasanze dufise ibibazo bimwe, tujya hamwe twumvikana yuko tugiye kuraba inimero yahamagaye abagabo bacu mw'iryo joro ryo kuwa gatandatu, imbere yuko umugabo wiwe atarara muhira. Nanje namubwiye ko utaraye muhira, avuga yuko hari nimero yamuhamagaye. Twaragize amatohoza dusanga inimero yabahamagaye ni nimero imwe, twumva dusangiye ibibazo, tujya umugambi, tujya inama yo gushaka inimero yahamagaye abagabo bacu. Tony n'ishavu ryinshi yarakaye, aravuga ati ivyo bintu nibiki ushaka kunyinjirira mu buzima. Umugore nawe aramubwira ati ubuzima bwawe ndabujejwe, ubuzima bwawe n'ubwiwanje, mbashaka kumenya buri kimwe kiriko kiba ku buzima bwawe Tony, unyumve ndi umugore wawe. Guys, ibintu bikomeje gutera imvurugu mu babanyi, ibintu bikomeje kuba ibidasanzwe. Umugore nuko yakomeje aramubwira kimwe ku kindi, amubwira yuko inimero yabahamagaye na murumuna wiwe ari nimero imwe, kandi nibutse yuko abagabo swari babiri ntibaraye muhira kw'iryo joro ryo kuwa gatandatu. Tony yarakaye arabwira umugore ati ibi bintu nusubira kubimbwira uzokwibonerako, nusubira kumbaza ivyo mw'ijoro ryo kuwa gatandatu uzobona ibara wa mugore. Umugore mu gahinda kenshi, umugore mu mubaro mwinshi, yifuza kumenya icyo kije imbere ku mugabo we, arabuze ahabikura, arabuze ahakura amakuru. Guys, ibintu biraza kubandanya gute? Tony amubwiye ati nusubira kumbaza ibintu nk'ibi uzokwibonerako. Umugore sasa ararakaye, biragenda gute guys? Tony, iyo nza kuba ndi umugore w'ingari nakabe nahamagaye mama wawe, papa wawe, pari na marere, bakaza nga bakansigura umugabo arahanze urugo rwiwe babikuti, ariko ivyo ntavyo nigeze nkora. Nandindire byibuze yuko uzokwicara ubone ko wakoze amakosa, hamunye cyari kumbwira ati madame wanje impamvu ntaraye kudumiye, ariko icyo ntacyo wakoze. Sivyo jewe Keti ndabikeneye kubwana narakuza mu tubari kujya wabigenje, sinobura abagabo bigo barandaza bamugenda uraza buryo buraya bwawe. Niba ushaka ko tubana uko reka ndabigukorera. Hanyuma ikindi
nk'uko mubibona murabona ko ibibazo bikomeje kuba ibibazo mu rugo kwa Tony. Umugore yarakaye aramubwiye ati umunsi womenye ukuri uzobabara gusumba jewe. Guys, ibintu biba bidasanzwe na gatoya. Kwa runo ruhande inyuma yaho Tony atanguye kubona ibintu bitifashe neza, musaza w'umugore wiwe Keti yaramuhamagaye aramubwira ati jewe hari amakuru nshaka tuyage, mbibutse yuko uno mugabo ari mu basesanguzi akantu kamwe ku kandi abaza Tony nawe asubiza. Vyagenze gute guys? Yatanguye amubaza amakuru ya Rosine, amubaza amakuru ya Keve 14. Nkuko musanzwe muzi Keve 14 ari nyene yamugurishije murumuna wiwe. Tony ibibazo yarimwo, ubuzima butari busanzwe yarimwo, yahisemo kuvuga ukuri, aramubwira ukuri kose uko bimeze. Umusaza nawe yandika buri kantu, amwiganira uwundi yandika buri kantu, kugira ngo vyabura barabe ko Tony yafashwa, vyabura barabe ko Tony yaronka amahoro na gatoya. Umusaza yatanguye amubaza iki, yamubajije ko umukobwa yitwa Rosine hari ahantu amuzi. Tony amusubiza ati Rosine ndamuzi cyane. Kwa no ruhande naho Keve 14 abayishikanye mu rugo kwa Tony yiganira umugore wiwe buri kantu uko kagiye karagenda mu ntumbero yo kwishikana, yumve nayo ko yaronka amahoro mu mutima. Inyuma yaho imitahe mubereye miremire, umugore we akamubuza amahoro, abashinganahe b'inyuma bakamubuza amahoro. Yishikanye ku mugore wa Tony amubwira ati nje gusaba ikigongwe nimba Tony atari hari, kuko amenye bino bintu yahita arakara akababara cyane. Inyuma yaho umugore amubwire ko Tony atari hari, aja ku muriri akantu kamwe kandi amwiganira ukuntu byagenze imbere yuko byose bitangura. Mbibutse yuko Keve 14 ari muri baba dogiteri bahenyisha Tony, bakamubwira yuko ibibazo arimwe byo kutavyara ari akaranda, akamubwira yuko afise ikibazo gikomeye cyane cyo kutavyara. Byose yagiye ngaha aravyiganira umugore wiwe kugira ngo aronka amahoro. Bibutse yuko Tony nawe biriko biramubaho, atamakuru afise akwiye, byose agiye kwimenya mwakano kanya, aza kumenya ukuri n'icyari kihishe inyuma ya bino bintu byose. Guys, Keve yaratanguye aramwiganira amakuru y'ingene umugabo wiwe yaje ku bitaro kwisuzumisha. Keve aramubwira ati fata telefone ufata amajwi imbere yuko dutangura, ngira nkubwire ibintu bikomeye cyane guys. Ubucuti bw'abantu mugirana tuze turaburaba neza, tuze turajyana amakenga. Nk'injuti za kera Tony yari iherekejwe na Rosine gutora inyishu kuri wa muganga, kumbe umuganga nawe bari bavuganye ukuntu na Keve 14 yuko baza guha ibipimo bitari byo Tony, baza kubesha Tony kugira ngo idiri ya Rosine ikemwo, idiri ya Rosine ibirabaye impamo. Umuganga wacu hano Keve 14 yaragiye ngaho arabeshabesha Tony, arabeshabesha Tony, ibintu birangira Tony avyemeye, amubwira yuko atanu muti uhari, atani kindi cyo gukora, ikihari ari kwihangana. Rosine yaravye muganga aturagakoze, muganga nawe araba Rosine aramubwira ati idiri ndayihejeje nka muganga, Tony turamuhejeje turamurangije. Mbibutse yuko hano Keve 14 ari murumuna wa Tony, barahejeje kumugambanira. Tony arahejeje kugurishwa amafaranga menshi, amafaranga atagira ingano. Tony arahejeje kugurishwa na murumuna wiwe kubera amafaranga. Ni mu gihe muganga wacu Keve 14 agurishije mukuru we atazi neza ico Rosine agiye kumukoza, atazi neza ko Rosine amushakira amahoro. Idiri ya Rosine nuko yaciyemwo, nuko vyagenze. Bibutse yuko ibi vyariko vyiganirwa umugore wa Tony, amubwira akantu ku kandi, amubwira uko vyagenze, icatumye agurisha muri mukuru we, ari naco gitumye aza gusaba ikigongo. Rosine ati uragakoze, muganga ati tuba tubizi, tubikora ukunyene buri gihe. Abagenzi bacu tugira inshuti tuze turaraba neza ko ari abantu b'umutima. Rosine atashe aryohewe, igitsindo ca mbere arakingije. Muganga ati amafaranga ngana kuriya sinari kuyahusha. Ibi yakomeje avyiganira umugore wa Tony, umugore wa Tony nawe biramwanka, umugore wa Tony bimugora gutahura. Amubaza ati none ivyo byose Rosine yabikora kubera iki? Tony
Keve aramusubiza ti kubera urukundo yakunda umugabo wawe. Guys, ibintu byakomeje kuba bibi, ibintu byakomeje gutera ku yindi ntambwe. Guys, nk'ushaka imbabazi uko bigenda, Keve 14 yamwiganiye buri kimwe, aramubwira ati ibiganza vyanje nivyo vyateruye umuvukanyi, ndamutwara muri hotel n'ishati yari yambaye ni jewe nyene nayipfungura ibifungo, hama ndamwemerera kuryamana na Rosine, n'amafoto nije ndayafotoye. Ico gihe nije ndari impari kugira ngo ndangize idiri, nahamagawe na Rosine mu joro ryo kwa gatandatu aza kumbwira ngo idiri yanje ningene ndayirangize, ndafata amafoto buri kantu kose ndamuha ivyabona, ivyemezo ndabimusigira muri telefone, ndamufotorera umuvukanyi wanje bariko baramugambanira. Guys, inkuru ibabaje kuri Keve 14 ariko yiganira umugore wa Tony buri kintu uko cyagenze, buri kintu uko cyabaye. Mbibutse yuko amajwi batanguye bayafata, Tony araza kumenya ukuri uno munsi, Tony araza kumenya buri kintu uko cyagenze. Aha ni mu gihe Tony nawe ariko umusaza w'umugore we ariko ariganirwa, ubushakashatsi bwagiye habona kugira ngo Tony amenye neza ico Rosine amushakira, amenye neza icariko kije imbere mwari rya joro ryo kuwa gatandatu. Dukomeje tubana na Burundi Star TV, filime imeze neza, seri imeze neza, season ni rimwe, igice ni 5. Burundi Star TV. Guys, Arubizi company nayo iba yagiye hamwe ikicara igakora igikorwa ciza. Reka tugaruke kwa runo ruhande, umugore wa Tony ari muri saro, inyuma yo kubwirwa amakuru yabuze amahoro, inyuma yo kumenya inkuru y'ukuri ibiriko bije imbere ku mugabo we Tony yakunda, yarabuze amahoro, arabura uko agira muri saro, atangura kuhazunguruka ahajapa umunani nk'uwaborewe. Guys, stress nimbi, stress irica, mwirinde stress. Ibibazo nuko biza, ibibazo nuko birangira. Uza kumenya icyateye ikibazo, abari igice cyo kumenya inyishu no kumenya uko ugiye kubivamo. Tony nuko yashitse, nubwo wabwish Tony arunguruka mu rugo iwe, asanga umugore ntameze neza, asanga umugore ntari muri etat normal. Byagenze gute? Tony mbibutse nayo ku ruhande avuye ko yamaze kumenya ukuri, yamaze kumenya buri kimwe kiriko kije imbere ku buzima bwiwe, yamaze kumenya n'ico Rosine yamushakira, yamaze kumenya ndetse nuko ari muri umuna wiwe Keve 14 yamugurishije. Guys, ibintu biragenda gute? Ibintu birabandanya gute? Reka nshimire utibagira gukora like, comment kuri video, upfa kuyibona uko yabimeze kose ukavuga ati bino bintu reka sindavyirengagize, aho gashira ko like ari ibintu bitera intege. Tony yaraje buke buke yegera umugore wiwe amusaba imbabazi ku bintu byose byabaye atashimye kumubwira, ku bintu byose byabaye atashimye kumubwira ukuri, anamwiganira impamvu atamubwiye ukuri. Sasa Tony yasabye umugore wiwe guca bugufi, afukame asabe imbabazi kubera yabona yuko umugore wiwe nawe ari ibintu bimubabaje, ari ibintu bitamuguye neza. Icyo atazi ntamenya ko umugore wiwe hari amakuru afise Keve 14 muri umuna wiwe yamwiganiye. Umugore nuko yamwankiye ko afukama, aramubwira ati ndamenye ikintu cyose cyabaye ku buzima bwawe, nta ruhare wari ugifisemwo, nta kuntu wari kubigira, nta kuntu wari kubyigenza, hariho abantu bari nyuma ya byose, wabaye nawe nk'uwarozwe, baragukoresha amakosa mugabo wanje. Guys, abagore batahura, abagore beza, umugore w'umutima, umugore ashobora gutahura ikibazo cya mugenzi we, atahuye impamvu yahora amwigiza kure Rosine, atahuye impamvu atamwemera ko Rosine amugira inshuti y'umutima, kubera Tony hari amakuru make atari meza yaramaze kugira kuri Rosine. Guys, umugore nuko nawe yatanguye amusaba ikigongwe, amubwira ati nanje mbabarire, hari gihe navuze amajambo menshi nkakurenza induru, kuko nanje nabona umengo ibintu urimo ibintu by'agakino byangoye gutahura. Nuko bose bagiye hamwe baratahurana, basaba na imbabazi. Guys, ijoro ryo kuwa gatandatu, seri nziza turiko turaraba, igice ni 5, season ni rimwe. Ni Burundi Star TV na Warubizi badukorera
muti guys. Nuko Tony yashitse mu rugo iwe amaze gusanga ibintu bitameze neza, umugore nawe yamaze kumenya amakuru, nuko bagiye hamwe basabana imbabazi, bose baravyumvikana. Umugore amubwira ati ahubwo imbabazi sije nzikwiye, imbabazi zirakwiye n'umwana wanje wagiye kwanyagiriza yuko ndi ndaya, ndaguciye inyuma nanje atamakuru mvise. Aho ni mu gihe bari babwiye yuko Tony atavyara. Tony ashika acaburira umugore amubwira yuko amuca inyuma, afise ibimenyetso by'uko we atavyara, atabushobozi bwo kwitwaza imbanyi afise abaganga ariko bamubwiye. Byose naho kwari kumugambanira, kwari kumubesha. Guys, kwizera abantu bamwe bamwe tubigira indahiro, kwizera umuntu 100% nubwo yaba umuvukanyi wawe, urabona ko ari ikintu kidasanzwe, ari ikintu kidakorwa. Nuko umunezero wagarutse mu rugo kwa Tony, nuko umunezero wagarutse mu rugo kwa Kate. Sasa rero hano biragenda gute? Rosine bamaze kumenya bose ko ari umugambanyi, bamaze kumenya ko Rosine ari umuntu mubi, bamutumye ko mu rugo kwa Tony nk'umuntu nyene yari asanzwe batemberera, nk'umuntu yari asanzwe ari inshuti yabo, aje abagendere. Kwa no ruhande nuko byagenze. Rosine akicinjira aravye umugore w'umugabo ashaka kwiba, abona mu maso atameze neza dakeye. Rosine gukebuka yabonye abandi binji. Sasa ababinji ni bandi? Ni babandi bari mu idiri, ni babandi Rosine yemerera amahera bamufasha idiri, ni babandi Rosine bamufasha idiri bose bahakoraniye. Umugore wa Keve 14, umugore wa Tony ndetse na musaza w'umugore wa Tony nawe yari yamaze kuhashika. Urugamba ruba rurashushe kuri Rosine. Rosine hano hantu arahava gute? Rosine kino kintu aragikora gute? Hasigaye aho abagirwa ibisiga. Umugore wa Tony nuko yatanguye aramubwira ati Rosine uri umuntu mubi, Rosine namaze kumenya amakuru yawe, Rosine umvire mu buzima, Rosine uve ku muryango wanje ndetse uve no ku mugabo wanje. Ibintu bitari bisanzwe na gato ya guys kuri uno mwanya kuri Rosine. Bakimuha invitation bamubwiye yuko ari amakuru meza bashaka kumubwira, aritaba nk'uwitavye anniversaire, aritaba nk'uwitavye umutumiro mwiza, kumbi catazi ntazi kwivyiwe byamaze kuja ahabona. Ivya Rosine nuko byagiye kwiherezo. Sasa inyuma y'amajambo yose byagenze gute? Tony yamubwiye iki? Tony yamusavye iki kugira ngo bihere, kugira ngo bigende neza? Guys, ibihe byari bigoye cyane kuri Rosine, ibihe bitari vyoroshe na gatoya kuri Rosine wacu. Amaze kubona atayindishwa afise, amaze kubona atakindi cyo gukora afise, yarashitse hasi arishikana, arafukama, arasaba ikigongwe Rosine, arasaba ikigongwe Tony, arasaba ikigongwe na Kate umugore wa Tony, amubwira ati narakosheje, nakoze amakosa adakogwa, narashatse gusambuza urugo rwawe nkuko nari namaze kubikora. Sasa agifukamye Tony uwo bakoreye ibyaha, uwo bakoreye amakosa, aramwizanira, aramwegera gatoya, aramubaza turabona se tutari umuryango mwiza? Nuko yahagaze impande ya madamu we, barakora akantu kadasanzwe, barakora akantu k'ubwenge. Byababaje cyane Rosine, byariye umutima cyane Rosine. Umugore wa Tony aramubwira ati nkuko watanguye kubona ko uno mukobwa ari jetani, gira akantu umubwiye, ugire akantu umutekerera nk'ijambo ry'umugabo. Sasa hano Tony yamubwiye iki? Tony yamubwiye akajambo gake. Ushatse kunkorera ikintu nzohora nicuza ubuzima bwanje bwose, ariko Imana ntiyabikunda. Uyu munsi nanje ushire mu mutwe iki, ngiye kugukorera ikintu utazokwigira wibagira imisi yose usigaje kuri iyi si. Tony yemereye neza, asezeranije Rosine yuko agiye kumukorera akantu k'ubwenge atazopfa yibagiye imisi yiwe yose asigaje kuba kuri iyi si. Biragiye kubandanya gute? Bigiye gukomereza he? Twariko turaraba ijoro ryo kwa gatandatu, seri nziza dushikizwa na Burundi Star TV, igikorwa ca warubizi badushikaniye kugira ngo dukuremwo isomo. Mukore like muri benshi kugira ngo turabe ico kintu Tony agiye gukorera Rosine, kugira ngo misi mikeya tuze twirabire aho bigiye kubandanya. Nk'ibisanzwe ni Frank Omana kuri Rise Shine Burundi, mwakoze kubana natwe, naho butamu bindi biganiro. Ciao ciao.